Ishure ryisumbuye rya Gatumba ari ryo Lycée Communal de Gatumba ryimirije guhimbaza yubile inyuma y'imyaka 28 iheze ribayeho. Mbe iryo shure riherereye he? Icyumviro cyo kuritanguza caje gute? Mbe ryatanguye ryari? Inyishu tuzihabwa n'umuyobozi waryo Florian Nijimbere. Nitwa Nijimbere Florian, abasanzwe n'umuyobozi w'ishure ryisumbuye rya Gatumba, Lycée Communal de Gatumba, riherereye muri Lycée y'Umutimbuzi mu ntara nziza cyane ya Bujumbura. Iri shure rero ryatanguye mu 1994 bitumye nuko ico gihe muri uyo mwaka hari hariho ikibazo cy'abanyeshuri baheza umwaka wa gatandatu w'amashuri mato babura aho baza gutangurira umwaka w'indwi. Ico gihe rero benshi banafata ingendo ndende baja kwiga mu gisagara cya Bujumbura, bigatuma mbere banashaka benshi babivamwo badurukirwa. Niho rero bamwe mu mvukira biyumvira icyumviro cy'uko ushobora kubaho ishure ryisumbuye. Icyo gihe amakoreje komino niho yarakivuka. Imana iradufasha muri icyo gihe umwaka w'indwi uraboneka, ishure ryisumbuye rya Gatumba rirabaho. Icyo gihe ryatanguye ryitwa Collège Communal de Gatumba. Nubwo rero ryatanguye icyo gihe nta birasi byari bihari, byabaye ngombwa yuko abize umwaka w'indwi wa mbere icyo gihe mu 1994 bagiye gusembera mu birasi by'ishure ritoya rya Gatumba, École Primaire Gatumba, muri uwo mwaka nyine, kuko birumvikana yuko ata birasi byamaze kugira gute byari bwubakwe. Rero twaragiye rero kuva icyo gihe umwaka wa 1994 harabaho intambwe buke ibirasi vya mbere birubakwa gushika ino saha umwaka wa 2022. Umuyobozi Florian Nijimbere aramenyesha ibisata biri kuri iryo shure n'igitigiri c'imikangara rimaze kuramura. Mwumvise ko ryatanguye ari Collège Communal, ubwo ryarahavuye rirahinduka ryitwa Lycée Communal Gatumba, aho igisata ca mbere cyavuka cyitiriwe indome za none ndetse moderne. Inyuma kandi yaho hace hiyongera ko igisata cy'ubumenyi n'ubuhinga scientifique, mu nyuma naho twaduse n'igisata cyiyongeye ko cya economique. Kuri uno mwanya rero dufite ibisata bitatu, langue, biochimie, sciences de la terre hamwe na economique. Si inyuma gato imuvise ko ishure ryavutse mu 1994 gushika muri uno mwaka rero kuri uno mwanya turamaze imyaka 28 ishuri baye. Muri mwaka wa 2008 ishuri ryarateye intambwe bikomeye, kuko muri ibyo bisata bitatu turamaze kuramura imikangara 754 bagiye baronka impamyabushobozi muri ibyo bisata bitandukanye. Tukaba tumaze rero imyaka 20 igisata c'indimi kibayeho, imyaka 16 igisata cha science kibayeho, n'imyaka 4 igisata cha economie kibayeho. Vyumvikana yuko rero iri shure riramaze kugira icyo riterere cyane mu iterambere ry'igihugu, kuko imikangara 754 n'abantu benshi cyane rwose bashobora kubafasha mu buzima bw'igihugu. Naho biruko, umuyobozi wa Lycée Communal de Gatumba avuga ko muri iyo myaka yose iheze bagiye barahura n'intambamyi. Twagiye turahura n'intambamyi zikomeye cyane. Ndi umuyobozi maze imyaka 3 ngabo, twaravuganye n'abashinzwe gutwara amashuri akiriho. Izina rye naraciye kuri iyo shure kuva mu mwaka wa 1999 hagiye haraboneka ibibazo bijyanye n'abarimu, cyane abarimu banonosoye ivyigwa muri ibi bisata bitandukanye twavuze hano dufise, kuko nko mu gisata c'indimi turakeneye cyane abigisha b'ururimi rw'igifaransa, hanyuma kandi mu gisata c'ubuhinga naho nyene turakeneye abigisha b'icigwa c'ibiharuro. Ndavuga yuko rero harabayeho intambamyi yo kuronka abigisha bikwiye. Ubugira kandi mu myaka 2028 ni imyaka myinshi cyane, ibirasi byinshi byubatswe haraciye nk'imyaka 15, byinshi muri byo birashaje. Ndavuga yuko izi nizo ntambamyi hanini dufise cyane kuri mashuri y'ijana n'ibisa.
Florian Ijimbere aratubwira icatumye biyumvira gutegura iyo yubire n'ibikorwa bategekanya kurangura kuri iryo shure, akanatera kamo komine Mutimbuzi n'abandi bose baciye kuri iryo shure baba bahize canke abahakoze. Ishure rimaze imyaka 28 ribayeho kandi ryarashoboye kuramura abantu batari bake cyane rwose. Kwiyumvira rero nk'icyumviro ca yubire yo guhimbaza imyaka 28 ntabwo ariko twakiriwe gatoyi, twatumye guhimbaza imyaka 25 ariko kubera ibibazo by'umuzi nyina byahagirira cyane mu Gatumba n'ishure rirahaka gushikirwa byaraturutse gatoya inyuma imyaka 3. Intumbero y'ino yubire tuko turategura y'imyaka 28 ubwa mbere na mbere no kuzirikana iyo rino shure ryavuye. Iri shure ryatanguye mu bihe bikomeye cyane kandi mu buryo bugoye cyane rwose, ndetse aho ryaramuye n'akaryo ko kongera gutuma ko abo rino shure ryashoboye kuramura navyo ndimo n'abandi kugira ngo tuzi ishure ry'imvura hamwe turabikira rino shure ryadufashije kuba cyo turi munsi dushobora kwifasha. Ubugira kandi n'akaryo ko kwerekana ko iri shure kandi twifuza ko byongera kandi bikamara n'indi myaka irenga 25 rihari. Byumvikana yuko rero za nyubako zishaje bwa bukene bw'abigisha dufise ari ibintu bikomeye cyane tuza kugera kugira ngo turabe yuko byaterwa umuti, maze urunganwe inyuma yacu ruzokurikirana nabwo nyene ruze rudamugona rino ishure gifashe neza. Ariko imbere yaho muri kino gihe baratekanije ibikorwa byo gusanura aya mashuri birasi bishaje kugira ngo uyu munsi tuze duhimbaze yubire neza na neza ishure rishakije, ishure risa neza. Niyo mpamvu rero twashizeho ibikorwa ndavuga by'ingirakamaro bijyana gusanura iri shure, tukaba dutekanya ko bishobora gutwara amafaranga yababa miliyoni 40. Iyo nterano rero twifuza yuko twizera kandi ko ishobora kuva mu barezi mu bahoze biga ngaha mu ntwaro, kuko rino shure ni ishure ryegukira komine mbere barashaka turateye n'akamo komine kuko yabikora kudufata mu mugongo kugira ngo bino bikorwa cyane cyane byo gusanura bino birasi bishaje bimaze imyaka myinshi cyane bishobora kugenda neza. Nizera neza yuko uza kuhimbaza ino yubire ibi bibazo by'ibirasi bishaje turabatse gutora umuti amashuri yarasanuye neza neza. Bakamo rero twotera abashoboye guca kuri ishure, abarezi, abaregwa, abakunzi b'indero, abafasha mu bikorwa by'iterambere nuko mu by'ukuri boshigikira kino gikorwa ca yubire na cyane cyane biciye mu kudufasha kuduterera uburyo bwo gusanura bino birasi, kuko bizoba bihimbaye cyane nk'inyuma y'imyaka 50 urungano rw'ico gihe ruzoba ruri kurahimbaza iyo myaka byashure rikiriho, byashure rikiramura, azoba ari ikintu cyiza cyane rwose kuko ibi byose bifasha mu iterambere. Turateye kandi akamo rero uwo ari we wese yifuza gushigikira kwishikira no ngaha iri shure riri kugira ngo yirabire mu by'ukuri ibikorwa twifuza ko biranguka kugira ngo nawe nyene agire ikintu ashobora kugira gute ashobora gufasha. Yaba Evariste Sabuwanka umwigisha ari mu bafashije cyane kugira iryo shure riboneke, yaba na Siniremera na Sbertile bose barashima ico cyumviro cyo kugira yubire iryo shure. Dutega amatwi umufasoni Siniremera, umwe mu bigisha bo kuri iryo shure, akaba amaze imyaka 25 ari naho yigisha ingene yakiriye ico cyumviro ca yubire. Koko bamaze kutumurikira ico cyumviro nyamukuru cy'inkoramutima ko hagiye kuba isabukuru twibuka igihe ishuri rimaze rikorera ngahaye, wabaye umunezero ntangere. Abarezi twavyakiranye umunezero udasanzwe, nk'abarere ngaha twavyakiranye umunezero udasanzwe. Abanyeshuri bize ngaha ko murabona ko ari igihe kirekire twararamuye, usanga ari abategetsi, usanga ari abarezi nkatwe baciye ngaha. Ni ukuri bamaze kuronka ico ciyumviro nyamukuru umutima ko tugiye kugira umunsi w'isabukuru twiginane, bavyakiriye neza kandi biragaragara ko byabashikiriye. Barabimenyesha umuyobozi yatanze ico ciyumviro uti ukuri turabashigikiye, ibizokoreka byose
turafatanya mu mugongo tugize urunani kugira bikunde uwo munsi udasanzwe uza mu munsi nyene rurangiranwa w'ivyishimo kuri twebwe twabonerewe ngaho oyi no ku bandi bose bazobimenya tukifatanya nabo kugira bikunde tugire twerekane umunezero udasanzwe uwo munsi mukuru turiko turategura. Tubibutse ko isango y'iyo yubire ari kwa 27 Munyonyo uyu mwaka 2022.